Yes, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho umwe wese aherereye. Ndi wa mukunzi wanyu nkunda kubashikiriza ibiganiro bijanye n'uburimyi. Ni ngaha rero kuri channel yacu Vikasava Official niho mukurikiranira ibiganiro vyacu tuhaye imisi yose bijanye n'uburimyi. Rero nkaba ndabahaye ikaze ibiganiro tugiye kubaha kijanye n'uburimyi. Ntiwibagire kugira sabone cyangwa subscribe, share, like and comment. Ntimuvyibagire kugira ngo tugire umuryango munini w'abarimyi. Rero umunsi ngomba turabire hamwe ikijanye n'umuntu avuga ati jewe ngomba gushira umutahe wanje mu burimyi, haba muri Afrika canke especially ngaha mu Burundi. Urashobora kuba wibereye i Buraya, ukaba wibereye muri Amerika, ukaba wibereye hirya no hino ku isi cyangwa uri ngaha mu Burundi. Rero kandi ko wiyumvira ati jewe ndagomba gushira umutahe wanje mu burimyi. Bakunzi, ni kuvuga ngo uburimyi ni ikintu kiriho kirafasha cane isi. Ni kuvuga ahantu babitanguye kera bakaja mu burimyi ubageze mu bindi bintu bikomeye cane. Kandi abarimyi ku isi yose usanga ari abantu kenshi bateye imbere. Abantu rero bijukiye uburimyi bamaze imyaka myinshi babikora n'abantu usanga bateye imbere cyane. Rero uyu munsi tugomba tubabwire ukuntu woshira umutahe wawe mu burimyi, nako ndavuga aho uri hose wifuza kurima kugira ngo bironkemo amafaranga cyangwa kugira ngo uronkemwo inyungu. Gituma ngo ndabaye kino biganiro abantu benshi bagiye batwandikira, abandi tukavugana nabo batubwira yuko bashize umutahe wabo mu burimyi na cyane ngaha mu Burundi, ugasanga bagiye barahomba. Nico bituma niyumvire gutegura ikiganiro kijanye n'uburimyi ngaha muri Afrika canke ngaha mu Burundi. Rero niba uri i Buraya canke aho uri hose ugomba gushira umutahe wawe mu burimyi, hariho ikintu banza kwiyumvira. Icambere nuko wumva ko ukunda uburimyi canke ukunda ibiterwa ugiye gutera. Ni kuvuga ngo hariho abantu usanga baramufise amakuru bakumva abandi bateye imbere mu burimyi, akumva muri harimo amahera menshi, mugasanga ivyo bintu agiye kujamwo ntabikunda. Rero icambere kugira ngo utangure ikintu nuko wumva ko gikunda. Mbega ndakunda imirima, ndi mu mirima ndumva nezerewe, iranezera. Ndiko ndagendagenda muri jardin ndumva nezerewe, mbonye ivyamwa, mbonye ivyamwa, nkabona dufate nk'ibintu dusoroma, usoromye ukabona biriko uranezerwa. Rero icyo ni ikintu cambere ubanza kwiyumvira, ukumva yuko ivyo ugiyemwo uriko urabikora biguha umunezero. Icyo nico kintu cambere, kuko niba ugiye kubikora utabikunda, rimwe na rimwe navyo bizokorera ko bitagukunda. Niba ugiye kubikora kugira ngo bibondemo amafaranga gusa utabikunda, rimwe na rimwe gusanga vyakwankiye, ugasanga birakwankiye, washize mu burimyi umutahe munini ugasanga uranahomvye. Rero ikintu cambere, the first one, ikintu cambere ugomba kwiyumvira nuko wumva ko kunze ico kintu ugiyemwo, ubwo burimyi bwawe ugiyemwo, wumva ko kunze ico giterwa ugiye gutera. Ico rero mucumbe mugishireka akarongo. Ica kabiri wiyumvira ko niki kijanye n'ukuntu aho ugiye gukorera hariyo. Uriyumvira mbega ngiye gukorera hehe? Ni kuvuga ngo aho ngiye gukorera ni hehe? Mbega ibintu ngiye gukoreraho birahaba? Banza wiyumvire rero ku biterwa ugiye kurima, aho ugiye kurima yuko bihaba. Ni kuvuga ngo ikibanza rero ugiye gukoreramwo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo kigaragaza yuko uzoshobora guhomba canke ntuhombe. Ni kuvuga ngo nk'ubu niba ugomba kuza kurima imyumbati, je murazi ko ndi muri imyumbati, banza wiyumvire uburere imyumbati ibamwo. Wanze wiyumvire ibihugu imyumbati ibamwo. Mbega imyumbati iba hehe? Nk'akarorero
muri Kongo haraba imyumbati, muri Tanzania haraba imyumbati, muri Nigeria haraba imyumbati. Aho ndiko mbwira nk'abantu bafise imitahe minini bagomba gushira nk'imitahe yabo mu burimyi bw'imyumbati. N'akarero ntanze ko je murazi ko ndi umukunzi wayo ndayirima cyane. Rero banza yumvire ibihugu iyo myumbati yawe ugomba kuyirimamwo umenye yuko ihaba. Ntiwumve ngo hariyo tere niniya gusa mugabo utiyumviye neza utaronse amakuru meza abantu bagwa amakuru meza wumve yuko icyo giterwa cawe kiba ngaho hantu. Icyo rero ni kigira kabiri cyo kwiyumvira haba mu Burundi. Uri mu Burundi canke uri hanze ugomba gushira umutahe wawe mu burimye mu Burundi, menya aho ugiye gukorera k'ico giterwa ugiye kurima kihaba. Nk'akarorero nako ndabwira ko jewe ndimo imyumbati nk'ubuye ndazi intara zibamwe imyumbati. Kuvuga ngo naronka umutahe munini yiya ndazi intara mbe hacagutse zibamwe imyumbati. Nk'ubuye sinshobora gufata imyumbati ngo ce ntangura kuyirima mwijenda cyane ntangure kuyirima mu Mugamba. Nivyo mu Mugamba irahari irashobora kuhaba, hari imyumbati ishobora kuhaba mugabo si ahantu hari strategique, si ahantu nkwiye gutangura uburimyi bwanje. Oya, iyumvire intara zibamwe imyumbati, intara za Cibitoke, intara za Rumonge, mu kiyaya c'Imbo, za Ruyigi. Nukuvuga ngo n'ahandi ntavuze ahantu haba imyumbati. Ntushobora guca uduga hari yaye mu Mugamba ngo uce uja kurima imyumbati. Oya. Kandi karorero ugomba kurima nk'ibiraya. Ngomba kurima ibiraya ntuzanga mu kiyaya ca Bujumbura. Murazi neza yuko ibiraya bitaba ahantu hashushe. Mumenye rero ibiraya ntishobora kuba ahantu hashushe. Ibiraya nime tuja kurima hariya Mukike, Mwijenda, hari Ibururi. Nukuvuga ngo aho hantu haraba ibiraya cyane. Nukuvuga nk'Imukike haraba ibiraya, reka ndahamamarize abarimi ibiraya kweri, abantu bakurima ikiraya Imukike haraba ibiraya cyane. Yego, rero icyo ni kintu kigira kabiri wiyumvira ikibanza ugiye gutanguriramwo ubwo burimyi bwawe. Nkiri ko kibanza reka mvuge n'akandi kantu. Nimba ugiye gutangura burimyi bwawe ugomba kurima nka hegitari 10. Nivyo banzo rondere ikibanza uzozikoreramwo. Niba ukota canke ukagura ivyo bivana umutahe wawe. Mugahageze gushira mu ngiro kurima. Ntuce ufata za hegitari 10 zose ngo ucuzirimira rimwe. Kuko izo hegitari 10 uzirimiye rimwe hari gihe bizoshika ntibigende neza. Ugasanga umwaka ntugenze neza. Murazi yuko hari gihe umwaka utagenda neza bivanye n'imvura. Kuko ino nko mu Burundi canke rimwe rimwe heshi muri Afrika ntiturateye imbere kugira ngo tugire ntuze irrigation iri ku rwego ruteye imbere cyane. Rero twege dukesha ibihe, dukesha nukuvuga imyimbo myiza tuyikesha imvura. Ivyo ndibaza ko mushobora kuba mubizi. Rero hagiye umwaka ugenda nabi ugasanga wahize umutahe munini ya cyane mu burimyi ugaca uhomba. Kandi keshi iyo watanguje umutahe munini yiya ugahomba keshi beshi baca bagirako. Bacagira ngo nashize umutahe wanje mu burimyi ndahomba none ndabihevye nta mafaranga arimwe. Rero utangurira kuri hegitari imwe. Ni kuvuga ngo ugomba kurima hegitari 10 canke 20 canke 5 muca muvyumva. Tangurira kuri hegitari imwe. Canke utangure ku nusu ya hegitari ubwa mbere. Kuko uko rugendo rwo kurima iyo hegitari bizoguha igicapo ingero ushobora kurima za hegitari zawe nimba ari 10 canke 20. Nukuvuga ngo iyo hegitari imwe ni nka ese bizoguha igicapo ubona amafaranga bakoresheje, ubona amafaranga bahembye abakozi, ubone mwabo byagutwaye, ubone abantu mushobora gukorana babizigirwa ibintu bene ivyo ndaza kuhashika. Rero ntujufata amafaranga yawe yose uyakuye hanze cyangwa uyakuye ngaha mu Burundi ucu yashira mu burimyi carimwe utabanje kugira gute, utabanje kugira hegitari nk'imwe canke endemi hegitari kugira ngo urabe neza ko ivyo bintu giyemwo bizogenda neza canke ubanze uyige kugira ngo
uze witegure kurima. Rero utangiye kuri hegitari imwe nko kundi mwaka ucurima zibiri, kundi mwaka ashobora kurima zitanu, canke mu gihe byageze neza kuba mfise igicapo ciza, ufise experience, ngaca urima zose wanashaka. Nuko rero mu burimyi twababwira kwijanye n'ikibanza. Hanyuma ikigira gatatu no kuraba mbega abantu tugiye gukorana nabo barakunda ibintu nkunda. Abantu mugiye gukorana barakunda bino bintu jewe ngiye gukora. Kuko mu gihe uri gukorana n'abantu badakunda ivyo bintu, badakunda nk'uburimyi akarorero, bazobikora nko guca amahera. Hageze kurima bazorima nk'ariko baraca amahera. Hageze kubitera bazobitera nk'ariko baraca amahera. Hageze no kwibagara ko murazi nta muntu yifashe ikintu. Hageze kwibagara rero bazobibagara nkuko bariko baraca amahera bigira. Rero banza urabe abantu tugiye gukorana, abakozi ngiye gukoresha abobo, aba partenaire barakunda ibintu ngiye gukora. Hama kuri kinyene kindi woraba mbega nimba babikundaho umushahara nza kubahemba. Nzobahemba gute? Rero hageze guhemba raba neza yuko umenye akarero ugiye gukoreramwo ukuntu abakozi bahembwa. Akarero ugiye gukoreramwo kose menya ingene abakozi bajya abakozi journalier ingene bahembwa, wirura murimisha canke umuhaye nk'ivyo bita ibiraka, umuhaye nk'ikiraka n'uvango no gupatana ahantu ntajya ahantu hose ugapatana gaca baharimiye rimwe. Rero menya mbega hegitari ngahantu ngiye kurima irimwa kurangahe. Mbega nkoreje umukozi umwe ndamuhemba ngahe, ukamenya amafaranga bahembwa hariya hantu ugiye gukorera. Ngaha mu Burundi, akarore ngaha mu Burundi umukozi ntibahemba co kimwe. Ivyoye mubimenye, haraho usanga bahemba make, naho usanga bahemba menshi bivaye n'akarere. Rero menya akarere ugiye gukoreramwo, ubanze umenye neza umukozi amafaranga ahembwa, ubanze umenye mbega hegitari bayirima kurangahe. Uriya muntu usanzeyo muriko murakorana umubaze ati mbega hegitari bayirima kurangahe. Kuko amakosa amwe abantu rimwe na rimwe bazanye nk'imitahe mu burimyi, dufate nk'abantu bavuye hanze baba bafise amahera, canke abandi bavuye nk'Ibujumba duze korera ruguru, canke abandi bava hirya no hino batazi akarere amafaranga bahemba, usanga bakora amakosa. Bariya abantu b'abakozi dufate uvuye nko hanze uri mu diaspora, bariya abantu b'abakozi ugiye nyene wewe ubwawe baca bumva ko ari amafaranga yavuye hanze. Iyo mu gupatana barakuzimba. Handi usanga bagize gute bagwije na kabiri. Bagwiza na kabiri. Yo nawe hari igihe ugomba kubikora ivyo bintu. Ugasanga ubahaye amafaranga menshi. Mugabo ukibagira yuko bya bintu uzovyimbura ngaho hantu amafaranga utazoyakuramwo. Ni kuvuga ngo kuriya kuntu n'abakozi batandukanye hariya kuri tere niko ni n'umwimbu ingene ukugwa bitandukanye. Ico kintu rero mucumve neza kugira ngo ntazogire umuntu ashira umutayi we mu burimyi hanyuma rero agahomba kandi atari guhomba. Rero kwico cy'abakozi canke yabo muzokorana no kumenya akare ugiyemwo mbega bahemba gute, mbega bahemba angahe. Rero igihe cyo gukora amakosa ugasanga amahera keshi na keshi mwamu yafise, ugasanga amafaranga ugomba kubahemba nko mu boss nyene, ugomba kubahemba nkuko babone kufisa amafaranga. Mugabo ukibagira yuko aho uri kurabirimira uzobigurisha ku giciro gito. Ndibaza ahantu mucamo humva uzobigurisha ku giciro kigize gute gito. Rero no kwiyumvira mbega bizogenda gute aho ngiye gukorera. Rero n'ivyo bintu bitatu nagomba ko dusangira
ku bantu bipfuza gushira umutahe wabo mu burimyi haba mu Burundi canke muri Afrika. Bye bye.